ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu mu Rwanda, igikorwa cyo kwiyamamariza amatora aho Perezida Kagame ahagarariye umugambwe uri ku butegetsi yabwiye abanenga bamushigikiye bo mu yindi migambwe nk'umukandida wabo ko atari ikimenyetso c'uko bo badashoboye, ahubwo nuko bashize mu kuri babona ko dufatanyije tugafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi. Mu Rwanda umukandida w'umugambwe uharanira demokrasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda bwana Frank Habineza avuga yuko hakwiye kujaho ikigega cyo gutanga indishi ku bantu bafungwa by'agateganyo igihe kirekire kandi bikaza kugaragara mu nyuma ko bari abere. Habineza yavuze yuko hari umuntu ashobora gufungwa by'agateganyo akazorekugwa inyuma y'igihe kirekire kandi atacaha yakoze. Bavuga ati mu Rwanda biragoye ko abantu barega leta, abantu barafungurwa bavuga ati murega leta bagatinya kurega leta, bakaba ati noneho twe cyo dushaka no gucya Burundi cyo gihano, ariko nanone tukashiraho n'ikigega cya leta ikindi shiza akababaro kuriha abantu bose bafungirwa ubusa bikarangiza babaye abere. Mu Burundi urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe agomba gufungwa burundu anacibwa ihazabu ya miliyari zirenga 22. Mu Rwanda Philippe Mpayimana ariko yiyamamaza ku giti ciwe mu kibanza ca perezida avuga ko ubujya abashinga amateka batogwa ari kimwe mu byo yohindura hamwe yoramuka atowe. Nkuko twiyamamaza twigenga mu giti cyanjye mu mazina yanjye n'abadepite bakiyamamaza mu mazina yabo mu turere twabo mukabatuma muvuga muti ni intumwa zacu. Mu Burundi leta iremeza yuko kwemerera uburyo bucirikiye bwo kwiyunguruza nk'amapikipiki bwari bwarabujijwe mu gisagara ca Bujumbura bugasubira kuhakorera bitokemura ikibazo cyo kwiyunguruza nk'uko hariho ababisavye ariko itanga impamvu kuko nizo moto nyene nayo mabajaji kugira shike mu gisagara hazokoresha amazi azokoresha igitoro nyene. Uno munsi cyo turiko turakora dushira ingufu cyane mu gushigikira abiyunguruza ari benshi abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi. Mu Rwanda imyaka y'urufatiro rwo kwemeza ko umwana yashitse mu bigero ashobora no gushinga urwiwe yaramanuwe kuva kuri 21 ija kuri 18, ariko abantu ngo ntibakwiye kubifata nk'uko kubaka byoba ari kamara kuri iyo myaka. Mu Rwanda nyene ababuriye mu kiza c'imyuzuri yateye mu karere ka Rubavu iturutse mu mwonga wa Sebeya baheruka kwibuka ababo harimo n'uyu mugabo areze umwana yasigaye ku ngoyi afise amezi 6. Rero naje kwibuka kugira ngo nibuke ibyo minsi ijoro ry'akababaro ijoro ry'agahinda ubwo Sebeya yaduteraga tutiteguye ikamutwara kansigira umwana w'uruhinja rw'amezi 6 ari uyu mpetse. Ikiganiro cacu mu buryo burambuye tugihere mu Burundi aho kuri uyu wa gatanu abashikiranganji bahagarariwe n'umushikiranganji wa mbere bahaye ikiganiro bamenyesha amakuru n'abanyagihugu muri rusange aho bishuye ku bibazo bitandukanye vyerekeye ubuzima bw'igihugu. Mu bibazo vyabajijwe hagarutsemwo cane ibijanye n'ingaruka z'ubutunzi zugarije iki gihugu, ingorane z'ubutunzi nako zugarije iki gihugu n'iz'ubukene bw'ibitoro zatumye kwiyunguruza biba akananira abahinga hamwe n'izerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Judas Yihundimpundu yakurikiye iki kiganiro cabereye mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu maze adutegurira inkuru ikurikira. Mu vyabajije ubwa mbere harimo icifuzo giherutse gushikirizwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka aho yasabye ko mu gisagara ca Bujumbura hofatwa ingingo zihuta mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu bato bato muri iki gihe igitoro cananiranye. Mu ntango z'umwaka wa 2022 leta yarabujije ivyuma bito bito vyunguruza abantu gushika mu bibanza bimwe biri hagati mu gisagara ku mvo z'umutekano. Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yasavye ko amabajaji amamoto hamwe n'amapikipiki yosubira kuzarashika mu bibanza byahora zishikamwo kera, akavuga ati byotuma ukwiyunguruza abantu boroherwa. Ico gisabo mu bushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu gihugu muyivuze kwiki. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse abona ko
kugarukana ivyo vyuma atakarusho vyozana. Ntitwovuga ko umuntu yoca afata iyo ngingo kubera ibi turimwo usanga uno munsi atagitoro kibonetse cyangwa ejo kitabonetse ku rugero ruhagije, kuko n'izo moto nyene nayo mabajaji kugira ashike mu gisagara ntazokoresha amazi, azokoresha ico gitoro nyene. Uno munsi ico turiko turakora turiko dushira ingufu cane mu gushigikira abiyunguruza ari benshi, abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi. N'ikibazo c'imigenderanire yifashe nabi hagati y'Uburundi n'u Rwanda cagarutsweko. Kuva mu kwezi kwa mbere imbibe zo hasi z'Uburundi n'u Rwanda zirugaye, tukaba gushika uno munsi umenga haragacerere. Hari ico bakiriko kirakorwa kugira ngo izo mbibe zisubire kugururwa, mu gihe muvuga yuko abanyagihugu b'ivyo bihugu bwabo ataco bapfa, kandi bikaboneka yuko iyo imbibe zugaye zivuna cane abagenda n'imiduga. Umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yasiguye ko atantambwe n'imwe ishoboka ngo u Rwanda rudahinduye inyifato. Yasubiriye kwibutsa ko rufise umubano mubi ngo kubera rwahaye indaro abashatse guhirika ubutegetsi rukanashigikira imigwi itera Uburundi, ariko rwo rurabihakana. N'ubu rero turahindiye ko baduha abo bantu bashatse ku butegetsi mu 2015, tukibaza yuko nabo baduha uno munsi ku mundo tukurikirana tuyatwugurura izo mbibe. Murumva yuko tutokugura imbibe hakiri abansi bari muri ico gihugu bama batera baciye ku mugwi w'iterabwoba Rede Tabara. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe nyene yagarutse kuri iyi ngorane. Bavuze ngo imipaka ngo hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda ngo irugaye, nagira ntabwo umuco kwitugaye yose, ugaye imipaka tudakontorora neza kuko umupaka wo mu kirere mwese murazi yuko wandere yama ku kibuga c'indege. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agishaka ubutegetsi muri 2020 yatangaje ko abakukuruki bagiye guhembwa amafaranga angana nayo bahora bahembwa bakiri mu kazi, ariko imyaka ibaye 4 batarayaronka. Uwabaserukiye yasavye ko botunganirizwa vuba ngo kubera babayeho mu buzima butoroshe. Umushikiranganje wo gushigikirana Imelda Sabushimike yatanze inyishu. Tworemesha yaba bamaze kuja mu karuhuko k'izabukuru, abimirije kuzojayo canke abakiri ku bikorwa bya leta yuko turi ku kivi, mugabo dutegereza kuvyitondera neza kugira ngo ntiduhave tubishira mu ngiro nabi hanyuma ngo bihave bitere ikibazo mu nyuma. Gildas Ihundimpundu i Bujumbura. Tuje mu karere mu Rwanda aho umukandida w'umugambi uri ku butegetsi FPR mu kibanza c'umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze yuko atitayeho abamurega gutsinda amatora ku rugero rwa 95% kuko aya ngo ari amatora y'abanyarwanda. Yavuze yuko abamunegura bo nabo nyene bafise inenge muri demokrasi yabo kuko hari gihe usanga batsinze ku majwi makeya cane canke urugero runini rw'abanyagihugu ntibitabire ayo matora. Naho ku migambwe yahisemo kumushigikira ntitange umukandida wayo, Perezida Paul Kagame yavuze yuko ibi bitavuze yuko iyo migambwe ifise intege nkeya, ahubwo bigaragaza icerekezo kimwe. Ibi yabivuze aho yarageze mu karere ka Ngororero mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Kuri stade ya Ngororero aho ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage biganjemo abambaye ibirango by'ishyaka FPR bari bazinduwe no kwamamaza umukandida Paul Kagame usanzwe ari we uyoboye igihugu, biganjemo urubyiruko rurimo abavuga ko bagiye gutora ku nshuro yabo ya mbere. Muri rusange aba bavuga ko Paul Kagame adakeneye kwiyamamaza kuko afite ibikorwa bimuvugira. Hari byinshi yatugejeje. Imbere ya 94 nta muhanda wa kaburimbo wagaragaraga, nta mashanyarazi muri Ngororero, byose nta kintu twari dufite, nta mugore wavaga mu rugo, twari abo ku mashyiga, ariko nukuvuga ngo yatugejeje kuri byinshi. Umva ibikorwa bye birivugira. Ahantu dutuye harimo ni mu cyaro, ko amashanyarazi barahari, amazi arahari, imihanda turi kubibona ukuntu stade yacu ukuntu imeze. Ngororero gutera imbere cyane rwose, kandi byose ni kubera umusaza. Uretse ibihumbi by'abayoboke ba FPR, Kagame aherekejwe muri izi ngendo n'abayobozi b'amashyaka yiyemeje kumushyigikira. Ayo ni nk'iri iharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PR n'iry'imibereho myiza y'abaturage PSD, ari naryo ryaserukiye yandi mu ijwi rya perezida waryo Vincent Biruta. Kuba turi hano twebwe nka PSD ndetse n'abandi bagize imitwe ya politiki myinshi, uwabashima ntiyabona aho ahera n'aho agarukira. Gusa turabizeza ko urugamba mu Rwanda rwo kubaka u Rwanda turi kumwe
nta cyabuhungabanya ngo dusigare. Hari abasanga aya mashyaka adafite imbaraga zihagije zo kwibonera umukandida, ariko Kagame we akabibona ukundi. Gufatanya ntabwo ari intege nke, ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi. Muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanyije na FPR, ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo bakibwira ko ari uko byabananiye, ahubwo ni uko bashyize mu kuri, babona ko dufatanyije bagafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi. Avuga ku ntsinzi y'amajwi ari hejuru ya 95% akunze kubona muri buri matora abaye, Perezida Kagame yavuze ko hari ababimunenga bavuga ko atari urugero rwiza rwa demokarasi. Asa nk'useka abatavuze mu mazina, Kagame yavuze ko urugero rwabo rw'amatora narwo atari rwo kureberaho. Ngo 100%, ariko ngo ubwo nta demokarasi ihari. Ariwo nabajije ejo bundi nabaye ko abayoborwa na 15%, iyo ni demokarasi gusa. Hari benshi batorwa bakavamo babonye 15%, ndetse n'ababatoye ari nka 30 cyangwa 40% y'abagombaga gutora. Iyo niyo demokarasi. Aya makoraniro yo kwamamaza Kagame akunze guhuruza imbaga, ndetse rimwe na rimwe hakavuka impanuka zikomeye, nko mu kwiyamamaza ko kuri iki cyumweru mu karere ka Rubavu amakuru avuga ko ari umuntu wapfuye kubera umunigano. No kuri stade ya Ngororero hagiye hagaragara abantu batwaye mu maboko, cyakora hari n'abandi benshi byagaragaraga ko bari mu bikorwa by'ubutabazi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Ngororero. Turagaruka mu karere tubanze dukubitire muri Malawi. Userukira ishirahamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi ziri mu ikambi ya Zaleka muri ico gihugu zigwiriyemwo impunzi z'abava mu biyaga binini, aravuga yuko iryo shirahamwe rikora ritisanzuye kubera ryaburijwe kuvugira impunzi. Innocent Magambi aserukira iryo shirahamwe aravuga kandi yuko impunzi zitemerewe kugenda gukorera hanze y'ikambi ibikorwa byo kwiyungunganya naho boba bamaze igihe kinini muri ico gihugu ca Malawi. Innocent Magambi ibi yabiganiriye na mugenzi wacu Jacques Niyitegeka. Malawi isungirizwe n'ibibazo amategeko acize impunzi cyane, kuko inkambi ya Zaleka yuguruwe imyaka 30 iheze, ariko impunzi kugeza ubu nyuma y'imyaka 30 nta burenganzira zifise ko zishobora kugenda hanze y'inkambi ngo zishobore kubaho canke ngo zikore ibikorwa by'iterambere mu bwisanzure. Kandi hari ibibazo by'abanyeshuri baronka uburyo bwo kugenda hanze kwiga, ariko ntibaronke impapuro zibemerera kugenda, kandi leta ya Malawi yarasinye ko izohora ifasha impunzi kugira impunzi zishobore kuja hanze, cane cane kubaronsa ivyo bita CTD, ni pasiporo zisanzwe zihabwa impunzi mu bihugu byose. Ahanini ni ivyo bibazo bituma ibibazo bitera, kandi ntatwe turwanira agaciro k'impunzi turana kugira ibibazo ko tuguma. Mbere ko tugeraho ngaho, ubwo ni ukuvuga ko impunzi ziri mu nkambi ya Zaleka zidasohoka zifashwa gute, zibayeho gute? Impunzi zirasohoka, ariko bisaba yuko uronka urupapuro kwemera gusohoka hanze. Hari nk'abaronse ubushobozi bwo kuja hanze barakora ibikorwa by'iterambere, barugurura utuduka, udushopu duto duto, ariko umwaka uheze leta yarabirutse ko basubiza mu nkambi mu buryo butameze neza. Benshi ibikorwa byabo byaranyurujwe biratwarwa n'abandi bantu. Rero bisaba yuko impunzi mu nkambi igumayo yakira amafaranga ari munsi y'amadolari 5 ku kwezi avuye muri ishirahamwe rya ONU rifasha impunzi. Amakuru angeraho rero niba ariyo leta ya Malawi yakubujije kongera kuvugira ziriya mpunzi zo mu nkambi ya Zaleka. Ego ayo makuru niyo, kuko je muri Malawi mu by'ukuri nari ndahamaze imyaka 21, kuko ntagiye ndi impunzi imyaka muri 2003 ndahigira ntangura ishirahamwe rifasha impunzi ryitwa There is Hope, ndarirongora imyaka 15, ariko ntanguza irindi rifasha rivuganira impunzi, kuko nabona ko intambamyi zinini cyane nkuru cyane ziri mu gateka k'impunzi. Kuko iyo impunzi imaze kuba ifise imyaka 24 yaravukiye muri ico gihugu, ntiyemererwe ko ishobora kuronka akazi muri leta canke ahandi, cyangwa itangura akazi kayo mu buryo bwisanzuye. Nabona ko ari ikibazo rero ntangura kuvuganira impunzi. Turabananya gukora kuko turemewe n'amategeko, ariko je byasabye ko mpunga kubera ubuzima butari bumeze neza. Nabona ko mpava ngirirwa nabi.
leta yavuze ko iryo shyirahamwe ryawe rihanira agateka k'impunzi ritemerewe kujya no kwegera nkambi ya Zareka. Twebwe ntiturwanywa na leta, turwanywa na ministere y'umutekano w'igihugu, Homeland Security Refugee Section. Iyo iri muri leta? Iri muri leta nibo baturwanya, ariko rero ishyirahamwe rijejwe kuraba ivyerekeye amashirahamwe akora mu mategeko ntabwo ari iyo ministere, ni kindi gisata citwa ngora, non governmental regulatory authority. Twe dufise uruhusha rwo gukora kandi turanditswe na registrar general. Urumva rero ni leta ariko ni ibisata bitandukanye. Bo abo bavuga yuko twambuye uruhusha nta bubasha badufiseko, bafise ububasha kuri twebwe mu gihe dukora imbere mu nkambi, kuko twatanguye dukorana nk'abapartenere nk'abakunzi ba leta, ariko maze kubona yuko ibintu by'ubusuma n'ibikiba bakora tubishira hejuru baratwirukana. Urumva rero ntitwemere gukora imbere mu nkambi, ariko ntibafise ubushobozi bwo kudukura hanze y'inkambi. Kandi tumaze gutanga ikirego mu ishirahamwe rya leta rijejwe agateka kazina muntu, turarindiye yuko hari ico badukorera. Ivyo vyanse naho tuzogenda mu butungane, kuko ubutungane bwa Malawi burakora neza kurusha mu bihugu twagiye tuvamo. Innocent Magambi avuganira impunzi zo mu gihugu ca Malawi zituruka mu karere k'ibiyaga binini. Tugaruke mu karere mu Rwanda, umukandida w'umugambwe uharanira demokrasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda, bwana Frank Habineza, avuga yuko hakwiye kujaho ikigega cyo gutanga indishi ku bantu bafungwa by'agateganyo igihe kirekire kandi bikaza kugaragara mu nyuma ko bari abere. Igihe yiyamamariza mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba, Habineza yavuze yuko hari umuntu ashobora gufungwa by'agateganyo akazorekurwa inyuma y'igihe kirekire kandi atacaha yakoze. Muri ako karere kandi uyu mukandida yavuze yuko azohangana n'ikibazo c'ibura ry'amazi kubera uruzuba rwinshi ruharangwa. Mu myaka 5 rimaze mu nteko, Green Party rivuga yuko ryashoboye kuvuganira canke kuvuganira abarimu, abapolisi n'abasirikare bakongerwa imishahara, kandi yuko rizokora byinshi mu gihe umukandida waryo yoramuka atowe kuyobora u Rwanda. Reka tubibaze Jean-Claude Mwambutsa yakurikiranye ko kwiyamamaza kwiwe. Imbere abaturage bakirehe babarirwa mu magana bari bahuriye mu gace k'ubucuruzi ka Nyakarambi, Frank Habineza yavuze ko yifuza amajwi kugira ngo ashobore guhashya ibibazo bisa n'ibyananiye ubutegetsi. Muri byo yavuze ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko, aho yavuze ko abasaga 20% badafite akazi. Yavuze ko afite umugambi wo guhanga imirimo mishya 500 buri mwaka, ibi ngo akazabishobozwa no kongera umubare w'inganda zitanga akazi kubikorera ibikorwa byabo. Habineza yavuze ko yagabanya umusoro wa TVA ukava kuri 18 kujya kuri 14%, dore ko ngo hari abacuruzi bahunga igihugu kubera imisoro ibaremereye. Ikibazo cy'ubutabera ni ingingo Habineza avuga ko asanga ibangamiye abatari bake. Yavuze ku kibazo cy'ifunga ry'agateganyo nta bimenyetso bihagije bihari, umuntu akazarekurwa nyuma y'igihe kirekire kandi bigaragara ko nta cyaha yakoze. Kuri iyi ngingo Habineza yabwiye abanyakirehe ko azafata ingamba zikomeye natorwa. Umuntu akarengana nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2 bakazasanga uwo muntu nta cyaha yari afite, yarabaye umwere. None kavuga ati mu Rwanda biragoye ko abantu barega leta, abantu barafungurwa bavuga ati murege leta bagatinya kurega leta. Kavuga ati noneho twecyo dushaka no gucya Burundi icyo gihano, ariko none tukashiraho n'ikigega cya leta kindi shiza akababaro kuriha abantu bose bafungirwa ubusa bikarangiza babaye abere. None kavuga ati icyo kigega nacyo kandi uwo mukozi wa leta, niba ari umukozi wa RIB cyangwa kwa procureur wabombeje leta, nawe akabazwa ayo mafaranga leta yatanze. Agace k'Uburasirazuba aho uyu mukandida yiyamamarije gahoramo izuba ryinshi cyane ku buryo amazi ahora ari ingume. Habineza avuga ko ikibazo cy'amazi azagifata nk'uburenganzira bwa muntu ku buryo buri muturage abona nibura litiro 100 ku munsi. Abaturage babarirwa nko muri 200 nibo bari bitabiriye ikoraniro ryo kwiyamamaza. Muri ibi bikorwa byo kwiyamamaza, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Habineza aherekejwe n'abandi 50 batanzwe n'iri shyaka bifuza ibyicaro mu nteko ishinga amategeko. Mu nteko ishinga amategeko icyuye igihe ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryari rifitemo abadepite 2 barimo na Frank Habineza ubwe.
mu Rwanda umukandida yigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu bwana Philippe Mpayimana yabwiye abanyagihugu ba Musanze ko azosaba nako amabanki kugabanya inyungu yaka abanyagihugu kuko hari bimwe mu bikorwa biheza bikazima kubera kunanirwa kwishura ingurane. Mpayimana avuga yuko aya mabanki akwiye kurondera ahandi yoshora imitahe aho gufata umunyagihugu nk'aho arico gishoro cayo. Mu gihe yobatowe, Mpayimana avuga yuko azosaba ko haba impinduka mu buryo abashingamateka batoranywa bakajaho mu izina ryabo badatumwe n'imigambwe. Akavuga yuko kuba yiyamamaza ku giti ciwe, Mpayimana avuga yuko atakibazo bimuteye nubwo yemeza ko abiyamamaza mu migambwe bashobora kuba bamurusha amikoro y'amafaranga. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Abwira abaturage bari mu gace k'ubucuruzi ka Byangabo mu karere ka Musanze, umukandida Philippe Mpayimana mu ntero ye igira iti indi ntambwe yavuze ko hari byinshi bikorwa neza mu gihugu ariko bikeneye kuzamurirwa urwego. Ahereye ku muturage, Mpayimana avuga ko agomba guhabwa ijambo rigaragara mu bimukorerwa, ngo agomba gutera imbere mu bukungu agakizwa n'ibyo akora. Muri aka gace karangwa cyane n'ubuhinzi, Mpayimana abwiye abaturage ko bagomba kongerera agaciro ibikomoka ku musaruro wabo hashingwa inganda ziciriritse zitunganya umusaruro. Aha ariko yavuze ko hakenerwa igishoro cyagombye kuva muri banki kandi izi zikaba zaka inyungu z'umurengera. Aha ngo niho yahera mu gihe yabatowe. Kugabanya inyungu z'amabanki zikajya munsi y'10%. Amafaranga y'amabanki ni abaturage bayabaha bakayatugarurira badusaba inyungu nyinshi. Ni ukuvuga hari ukorohereza umuturage ubuzima, hari no gutuma za banki zimenya gushakira inyungu ahandi. Banki zigomba gushora mu mishinga, zikubaka imihanda, zikubaka amahoteli, zigatanga ubwishingizi bwa za assurance, banki zirabyemerewe. Niyo mpamvu zigomba kugabanya inyungu ku muturage. Mpayimana avuga ko abaturage bakwiye guhabwa ijambo mu gushyiraho ababayobora. Aha yibanze ku bagize inteko ishinga amategeko, avuga ko yahindura uburyo ijyaho. Saba ko hazaba ivugurura ry'uburyo abadepite batoranywa nk'uko twiyamamaza twigenga mu giti cyanjye mu mazina yanjye, n'abadepite bakiyamamaza mu mazina yabo mu turere twabo, mukabatuma muvuga muti ni intumwa zacu, bajye baza batugezeho raporo z'ukuntu twabatumye kutuvuganira. Mpayimana ariyamamaza nk'umukandida wigenga mu gihe abo bahanganye bo bashyigikiwe n'abayoboke b'amashyaka yabo, nubwo yemera ko abamamazwa n'amashyaka bamurusha ubushobozi bw'amafaranga. Mpayimana avuga ko ibi bitamubuza kwiyamamaza kuko afite uburenganzira nk'ubwayo. Ubwo bari bahawe umwanya wo kubaza umukandida, bamwe mu baturage bamubajije icyo aje guhindura kandi umutegetsi bafite bavuga ko yabakoreye byinshi. Mpayimana nawe avuga ko yemera byinshi byakozwe n'uyu mutegetsi ariko ko akwiye kunganirwa bimwe mu byo yakoze bigashyirwa ku rundi rwego. Yatanze urugero rw'inyubako ya Kigali Convention Center yemera ko ari nziza ariko ikaba ishobora kongererwa uburebure ku buryo yaba ikirango cy'u Rwanda. Ku bikorwa remezo, Mpayimana avuga ko hakwiye kujyaho inzira z'abanyamaguru zinyuzwa hejuru cyangwa munsi y'imihanda, bikagabanya impanuka zikunze guhitana abaturage banyuranamo n'ibinyabiziga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Musanze. Tujye mu Burundi aho urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Guillaume Bunyoni agomba gufungwa burundu. Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe yanongerewe igihano, acibwa amande miliyari zirenga 22 z'amafaranga y'u Burundi. Ku bandi batatu bari bajuriranye nawe nabo bagumirijweho igihano cya mbere bari bahawe cyo gufunga imyaka 15. Inkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru wacu Priminde ku Magengero i Nairobi. Urubanza rwasomewe mu ibohero rya Gitega aho Alain Guillaume Bunyoni asanzwe afungiwe. Hubahirijwe iminsi 30 itegekanijwe ku rubanza rutorenza mu mwiherero. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse ubwiwe niwe yarusomye, ni nawe yararongoye intahe yarwo. Yemeje igihano Bunyoni yari yaciriwe n'igisata ca mbere mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze, ariko uho hongewe ko nuko ategerezwa kuriha ihadabu ry'amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 22 n'imiliyoni 713. Si ivyo gusa, sentare yashinze yuko haca hafatwa ibintu byose Bunyoni atunze atashize ku rutonde rw'ivyo yeretse sentare mu kwezi kwa gatandatu mu 2021.
gusa ivyo sentare ntiyavuze ivyo ari vyo nuko bingana. Ariko mu rubanza Alain Guillaume Bunyoni yari yemereye yuko afise amatongo yose hamwe 200 yubatse canke ndimwa n'ingendeshwa zirenga 40 zirimwo izo kurima. Kuri batatu mu bo bari kumwe muri urwo rubanza bari bunguruje hemejwe igihano ca mbere cyo gufungwa imyaka 15. Rugitangura habaregwa bose barindwi, umwe wenyene niwe yagizwe umwere, babiri baciriwe imyaka 3 yo gupfungwa bo ntibashimye kunguruza. Umushingwamanza Placide Katoto yunganira Bunyoni mu mategeko yavuze yuko bagifise intambwe yo kungururiza ko iyo ikaba ari sentare gasamburamanza, kandi yavuze yuko bazoyitura. Alain Guillaume Bunyoni yabaye umushikiranganje wa mbere muri leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuva acitse ku butegetsi mu 2020 gushika amukure mu kwezi kw'icenda mu 2022. Gushikaho Alain Guillaume Bunyoni yari afise ipete rya mbere rinini mu gipolisi cy'u Burundi, yari amaze imyaka hafi 17 yamari mu bibanza bikomakomeye mu butegetsi. Tuve i Bujumbura tuje mu karere ka Rubavu mu Rwanda, aho mu mwaka ushize imyuzuri idasanzwe yizizi y'intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, cane ako karere ka Rubavu nyene. Bamwe mu basizwe amaboko masa n'iyo myuzuri bavuga yuko bagifise ikibazo gikomeye caho bacumbika, kuko inzu zabo zasenywe burundu n'imyuzuri, izindi nazo zigasambuka cane ku buryo batemerewe kuzibamwo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga yuko imiryango irenga 1000 igikotesherezwa, ariko yuko hari yindi irenga 150 imaze kubakirwa inzu zo kubamwo. Hagati aho mu ntango z'uku kwezi abategetsi ba Rubavu bafashe icemezo co gufungurira inzu z'ubucuruzi zirenga 150 za ku nkengera z'uwo mwonga wa Sebeya, inyuma yo kubona yuko ingingo zafashwe zo gukumira umuvuduko w'amazi w'uyo mugezi ziriko ziratanga umusaruro. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yaragendeye ako karere kari hafi y'umwonga wa Sebeya adutegurira iyi nkuru. Naje kwibuka umudamu wanjye Mukamazi Jenereze urangije umwaka yitabye Imana, ahuye n'ibiza byatubayeho. Nteziyaremye Feza namusanze mu irimbi rya Rugerero i Rubavu, arashyira indabyo kumva y'umugore we wapfuye umwaka ushize azize imyuzure. Rero naje kwibuka kugira ngo nibuke iby'iyo minsi, ijoro ry'akababaro, ijoro ry'agahinda, ubwo se yaduteraga tutiteguye ikamutwara akansigira umwana w'uruhinja rw'amezi 6 ari we impetse. Imyuzure yibasiye ibice bitandukanye mu burengerazuba n'amajyaruguru by'u Rwanda. Icyo gihe abantu barenga 130 barapfuye, abandi benshi barakomereka, abagera kuri 30 bashyinguye muri iririmbi. Abasizwe iheruheru n'imyuzure babanje gucumbikirwa by'agateganyo mu nkambi mbere yuko abadafite aho kuba bakodesherezwa amazu n'ubutegetsi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko gahunda ihari kubavanywe mu byabo n'imyuzure ari ukububakira. Mu bari bafite inzu zabo zo kubamo zigasenywa n'imyuzure, abasaga 150 bamaze kubakirwa. Uwizeye Devota namusanze mu nzu yubakiwe. Hano ni iwanjye, inzu yanjye ya mbere yari ifite ibyumba 3, ariko mu by'ukuri ntabwo yari ikomeye nk'uko iyi nzu mfite ikomeye. Ibiza biramutse bigarutse ntabwo yakongera gusenywa n'imvura. Umuyobozi wa Rubavu Murindwa Prosper yabwiye BBC ko ingamba zafashwe zo kugabanya umuvuduko w'amazi y'umugezi wa Sebeya mu gihe cy'imvura nyinshi zimaze gutanga umusaruro. Ubu hubatswe damu ahantu hitwa Musabike, ifite ubushobozi bwo gukereza 2 miliyoni za metero cube z'amazi. Iyo imvura yaguye ayo mazi araza agatinda muri iyo damu, kandi ntabwo yari yuzura na rimwe. Iramutse yuzuye yaba ibitse metero cube 2 miliyoni. Birumvikana ko nicyo kintu cya mbere kiruta ibindi byose twizeye kizatuma hatongera kuba imyuzure ya Sebeya. Hari kandi inkuta nini zubatswe ngo zitangira amazi ya Sebeya igihe yabaye menshi. Abategetsi ba Rubavu bavuga ko kubera izo ngamba uyu mwaka nta myuzure yagaragaye muri aka gace. Ibi byatumye mu ntangiriro z'uku kwezi bafungura amazu y'ubucuruzi asaga 150 yari amaze umwaka afunzwe kubera icyoba cy'uko ashobora kwibasirwa n'imyuzure. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Rubavu.
dukomereze ikiganiro cacu mu Rwanda. Itegeko rishasha ry'umuryango ryemerera umusore canke inkumi yujuje imyaka 18 kuba yoshingirwa vyemeye n'amategeko mu gihe agaragaje impamvu zumvikana. Hari abasanga iri tegeko rizoha urubuga abasanganywe ingeso yo gusambanya abana bato ndetse rikazodindiza n'imibereho y'ugwaruka mu gihe gwinjiye mu vyo gushinga umuryango hakiri kare. Gusa hari n'abandi bashigikiye iri tegeko bavuga yuko rizokemura ikibazo c'abana b'abakobwa bategwa inda bakarera abana bonyene kandi abazi bateye nabo batifuza kubana nabo bakazitigwa bifuza kubana nabo ariko bakazitigwa n'amategeko. Ubu rero reka tubaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yatohoje kuri iri tegeko. Ndi mu karere ka Rubavu ku nkengero z'umugezi wa Sebeya aho nsanze abagore bahonda amabuye yo kubakisha. Muri rusange baragaragara nk'abakiri bato nubwo barimo abahetse abana. Uwitwa Nyirasabimana yambwiye ko yashatse umugabo afite imyaka 17 ubu akaba amaze kubyara gatatu ku myaka 22 agize. Namubajije icyo atekereza kuri iri tegeko. Namubwira akagira kugeza igihe imyaka ye izagerera imyaka mizima yo yashakira imyaka 23 24 butse nakuvuga ati ngashatse akiri mutoya ni ibintu kumanza yakura agashira ubwenge kugira. Nta mukunzi ni umusore nawe nsanze hafi aho afite imyaka 21. Babona wenda habayeho ngombwa ko wenda iyo myaka wenda yagera mu rugo rwe wenda ariko akabyara ariko wenda ari mu rugo rwe wenda yizeye ko afite umugabo nta kibazo. Kubera inda ziri kuvuka iki gihe ngiye mbona rwose ari byo rwose. Ku ruhande rw'ababyeyi naho ibitekerezo kuri ingingo biratandukanye. Hari abasanga imyaka 18 ari mikeya cyane ariko bakumva itegeko ryashyigikirwa mu gihe hari impamvu zikomeye zatanzwe. Uyu ni Teresifori Munyabarenzi wo mu karere ka Rulindo n'umugore we nasanze mu murima bahinga. Hari igihe bagira nk'irari ry'imibonano mpuzabitsina ugasanga ashobora kuba yatwita ari ngombwa nk'umwana w'umukobwa aramutse atwite agatwara inda, iyo ni impanuka ushobora kuba yatuma yubaka kuri iyo myaka. Umwana akagenda agataha nka nijoro ibara tunaniye, icyo gihe wajya kubona ukabona umwana aratwite. Ubwo ugize amahirwe akakubwira umuntu wayimuteye wenda bakaba barabyumvikanye ashaka kumutwara, nge numva bamureka nk'uwo nguwo akashaka. Uyu mubyeyi wo mu karere ka Karongi wariko asanga iri tegeko nubwo arishyigikiye ryaragombaga gutandukanya umwana w'umukobwa n'umuhungu. Yashaka ari umukobwa ariko ari umuhungu abakiri mutoya. Abakobwa ntago bagira imirimo myinshi yo kubavuna. Ubwo se nkaho umwana wawe w'umukobwa imyaka 18 umva umugabo wamuha umugabo kubera yuko abakobwa bari kwiyandarika cyane bakiri bato. Nyuma y'ibi bitekerezo by'abaturage naganiriye kandi n'impuguke mu bijyanye n'imyororokere Dr. Aniseti Nzabonima mubaza uko we yumva iri tegeko. Birashoboka kuko ku iyo myaka koko ubuzima bwe bwiteguye kuba yabyara akarera umwana, tukanongeraho ko buriya ibijyanye no kubaka urugo burya bidasaba imyaka. Kuko turabibona ingo zubakwa zigakomera siza abantu bashatse bakuze. Imyaka sicyo kimenyetso umuntu yagenda avuga ngo urugo ruzaba rwiza. Mu gihe asanga gushaka kare ari byiza, ku rundi ruhande asanga ingaruka zitari nziza zishobora kuvuka mu gihe abantu baba batashoje bihagije. Buri abantu bagomba kwigishwa kugira ngo bumve ko atari ugutegekwa gushyingirwa, ahubwo ko ari kugira ngo igihe bibaye ngombwa umuntu abe yashyingirwa. Ariko ubundi burya ni byiza mu bijyanye no kurengera ubuzima ko umuntu atangira gukora imibonano mpuzabitsina akuze agashyingirwa, ari mukuru bishoboka, cyangwa akabyara ageze ku myaka runaka, burya nibyo byiza. Kuba iri tegeko ribayeho ni kimwe ariko ngo ntibyaba bihagije mu gihe ritaherekezwa n'izindi ngamba. Hari abasanga hakwiye uburyo bushya bwo kwigisha kugira ngo umwana agere ku myaka 18 yarakuze bihagije kandi bakanasobanurirwa n'ibijyanye n'imyororokere. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali.